mulenge yakunze ari hasari kumagurane nka kwega igisuko yangize indembe mufuko nkakora yo nkamukwiriza imifungo mulenge umpevye wallahi no babara no canitera igisu dumujimo gankosheje amavi ndakubita hasi nk'umukirisu wallahi sinshaka kumva izo nkuru z'ubujyajya na mwanya mfitiza drama sinitaye ivyo bavuga nakunze cyane nyamulenge uwo mwana sanirirenga na muha amatongo mwitenga mutongoza mbakarirenge emera tujane nkutware kwa mawe mwishanga kanyamulenge wantegize inguvu ndumwami nk'intare mwishamba yimbruda bya kweri yasanirirenga mwana yivira mwitenga nkamuhonga amatongo nkatongoza mugaba kaguma ntera amacenga I am a real lover for show nachuzobura mfise igifovya ndumubire mugabo natewe ipingu ku mutima n'uyu mukobwa baby yaciye umurofa wallahi na mwishinga nzofa nyamulenge yakudaka kujya saida kini mipira ya soka man umenga we apa mutuma piko bitugari man urahema burya man wewe kaka wewe oya wapi kabia kamoja na wapi na amazi tu ni ama energy ni ama wapi kweli kakaribu. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Abuja Flavor. This is Step Media channel focus for this industry Abuja Flavor. Chakanya mkuru chama kibazanisha muri industry Abuja Flavor. Ngutu tubikora reka tumaze dukengurukira Imana hamadusura dukengurukira ntabwo yakunze ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana from kuri the first mukugira comment like na share biradushika ku muheart kandi akubwira ko ndakunda cyane hamani ndi kumukindi mu kibanza ciza cyane cy'amateka wifuza kuzura kurikirana ibintu byiza cyane biteye neza biteye igomwe cyangwa wifuza kugira mariage cyangwa hanyene novuga kuri Dudu aha kwa Dudu no kuri la confiance bimeze neza cyane winjira kujya amashuri hanyene mu Gasenyi hama ugacushika ofon urabona kabare kameze neza cyane hari nyene ibarabara riherera baraza kubona kabare kameze neza cyane ni snack bar yitwa la confiance chez Dudu neza cyane kuri mikoro 12 behind the camera ni Sike professional ndi kumwe n'umu rapper kandi aziko ndakunda barapera kandi ngicyo ngiye kwemerera nuko ngiye zozana ibiganiro byinshi by'abarapera hamwe wo turi kumwe nawe nuvuga yuko je kubwiwanje ngira ndamwitirira muzobona ibiganiro byinshi cyane kuri we ni Gungahu yani Gungahu Gungahu yeah the name let me get this the energy giver ni energy Kabisa ni new generation n'umuhungu abikora neza cyane ariko Gungahu nko novuga Gungahu kwari inkoga man ni nkoho but Gungahu nanje ndumurashereka ndumurashi ntanga energy yeah that's it yeah Kabisa ni Gungahu like hamahu Gan turumva ko ari inkoho hu muga siyo cavuye n'izina ryanje abavyeyi bampaye gusa narihinduye muri Gungahu nyene so abavyeyi bagwaye izina Gahungu inde Gahungu Jores Gungahu yani gun tunahu hu yes c'est bro dan tunahu tuna gun apana pa tunahu yes in Gungahu like jana nifuje ko yakigira nuvuga akakapela kidogo nuvuga kindirimbo yiwe nakunze cyane ni mulenge man bro uko so bavuga so talented bavuga gute very talented bavuga gute ivyari byose so talented very talented vraiment urafise ingabirano bro asante bro for the first nuvuga mbonye link yawe nayibonye muri group cyavuga ati ndifuza gukorana ikiganiro n'umuhungu asante sana kubona warifuje gukorana nanje kabisa ni chance cyane yo kubonekana biramfasha cyane visibility so kandi akaba ari indirimbo ya mbere kabiri ikirakundwa cyane nkuko comments zigera ku majanane bro right now novuga views zigera ku 600 cyane gose ariko kimbabaje ntiri kuri channel yawe ntiri kuri channel yanje niko byari bimeze ni indirimbo natsindiye muri competition bari bayinyemereye gusa nkuko byari mu masezerano yavyo nuko indirimbo yatezwe kuja kuri channel yawe yeah that's it yes ariko twizere ko izikurikira zizozibona kuri Gungahu of course guys navuga akakapela kidogo bro ko abantu hajyanye barakunda kumva cyane abantu babo yasanirirenga na muha amatongo mwitenga mutongoza mbakarirenge yasamye zirenga zibiri simpushi yo sipusi ntombo za kanyamulenge uyu mubebe yatumye mbembe akanyabutindika nk'izindembe uyu mubebe yatumye mbembe akanyamulenge kangizindembe emera tujane nkutware kwa mawe mwishanga kanyamulenge wantegize inguvu ndumwami nk'intare mwishamba yimbruda bya kweri yasanirirenga mwana yivira mwitenga nkamuhonga amatongo nkatongoza mugaba kaguma ntera amacenga I am a real lover for show
ntaco uzobura mfise igifovya ndumubire mugabo natewe ipingu ku mutima n'uyu mukobwa baby yaciye umurofa wallahi namushinga nzofa yamulenge yakudaka kujya saida kini mipira ya soka ndamufyeta anyita esaka mulenge yashakiza intanga wallahi jewe sinja mfyina ndi nkazambire zo kumusaga yavuze muhama mutwara mwijuru rito mutera gukwama aya mazi ndayogamo yose wallahi vyaheze yanyita akwama nsesi yo kabisa yita Aquaman bro man unarenze man urarenze nka murenga ariko agenda umurundi sinamulenge ariko urarenze nka mulenge ndarenze nka mulenge mulenge ni hit song kabisa hit song yeah kabisa ku utarayumviriza genda kuri YouTube channel yiwe ni YouTube yitwa gute indirimbo iriko Yagwa Media ni Yagwa Media genda ugire ko novuga subscribe kuri Yagwa Media kandi ubona ko novuga n'indirimbo yiwe ni mulenge hamugire ko na subscribe kuri channel yiwe yitwa we Gangahu iroroshe gutora cyane gose ariko menga ariko nandi ma freestyle hariko izindi hariko yandi ma freestyle hariko uturirimbo agenda sohora natwe ne turyoshe murashobora kuca kuturaba ni Gangahu ndazi muraza kuryoherwa cyane gose kabisa utundi du freestyle tumeze kuko je bakima link la change kuraba kuri YouTube Mbega YouTube yiwe ikweriki itari kuri YouTube yiwe nje kuri YouTube yansanga ko ibindi bikogwa ariko bitari bike ariko byiza yuko abantu bogushigikira bro cyane gose kubera impano dufise niyo gushigikirwa cyane gose ibi nibijyanye nusanga umuntu ari wenyine ataho yo kwishikana so we need support nico gituma ndiko ndabahamagarira kuja kuraba ibikorwa byacu kugira mumenye abo turi kandi kugira mu bishigikire nivyo dukora so that's it yes nisunze ma comment like nkiyo muri groupe nari ndimwo cyangwa kuri YouTube ari abantu bavuga ati je turakunda cyane kandi biraturyohera cyane like nuvuga inzira barapere bariko baracamwe cyane mu gufata igatana yabo mu kwishira muri menga muri love cyane like muri romantique cyangwa muri mugomba kwishira muri R&B ariko atari muri R&B ariko bigasanga ariko bisona neza cyane that's it n'abarapere rega usanga nyene atari bya biri byo gufoka si ibintu byo gufoka si ibintu nyene gusa natwebwe nyene usanga dufise nyene wa mutima nyene uworoshe nyene kwaje so ucubishiramo nyene mu ndirimbo zawe gusa nyene ukaguma uri umuraperi nyene mu majambo nyene afobetse kwaje nyene ibintu nkabijya nyene sinzi ucubibona bya mulenge kabisa bebe yazendembe akanyabutindi kangizindembe tunaenda kubra ya pili sasa ya pili sikia ulifanya kwanza nataka ya pili ndirimbo yose vanga yuririmvye nataka ya pili mulenge yakunze ari hasari kumagurane nka kwega igisuko yangize indembe mufungo gakorayo nka mukuriza imifungo mulenge umbabaje wallahi vya kweri no babara no teri gisu ndumujimo gankosheje amavinda kubita hasi nk'umukirisu wallahi sinshaka kumvizo nkuruzo ubujyajya na mwanya mfitiza drama sinitaye ivyo bavuga nakunze cyane nyamulenge uwo mwana wallahi sinshaka kumvizo nkuruzo ubujyajya nakunze bro man umenga we apa tumopiko bitugari man urahema burya ibitu simple ni pepo bro ukora bisikia sike uje mapu mwagi apana vya bindi apana vya bindi afuranyibukije man wewe kaka wewe oya wapi kabia kamoja na wapi na amazi tu ni ama energy ni ama wapi kweli kakaribu wapi hapana acha kunambia maji ka vodka maji tu acha bro maji hii energy inatoka wapi sasa ni maji tu hii energy ni god bro mulenge yes nakubwira kuza step media kabiri gatanu indwi numuji abikora neza cyane ni Gangahu namaze kurimenya bro namaze ko umufana wawe ndibaza wa mbere asante sana naho ntagize commentaire mu ba mbere ariko ndi wa mbere nyene mu bafana ba mbere yes akiri mushasha ariko Gangahu kurundi ruhande ntwari umushasha muri no game maze nk'imyaka 3 ufise ibikorwa biri kuri YouTube maze hajya n'umuntu kugira atangure ahitinge rya mbere biragoye guhitinga rya mbere yudasanzwe wari ukora nyene wari umaze iminsi ukora cyangwa ugira utuntu twawe nyene usanga tutabonekana je nari maze natanguye kuja muri studio muri 2018 ibikorwa bimwe byanje bijya nababwiye muza gusanga kuri channel yanje ya Gangahu nabisohoye muri 2019 gusa nyene haragiye haracamo utuntu muri 2020 na 2021 tudu competition bamwe ngira bashobora kuba baza kumenyera ngaho nitwo twagiye turacamo gusa urumva iyo navuye muri 2018-19 gushika muri 2022 niho sohoye igikorwa canje ca mbere no kwita kiri professional ku rwego rwo hejuru arico mulenge so iyo myaka urumva
ni pole pole nyene kwa je kabisa ariyo freestyle like canke hari yari imenga yari batuje no kona bifuka kuko ibari kumwe n'abandi ba rapper novuga twaramwe na Young Kid yes ni kurundi ruhande nkavuga ati mbega kubera iki tumubonamwo n'aba bantu kandi ko batuzi ko aba bantu bari muri inovuga ya overdue inovuga y'abakiri bato yumva young overdose urumva yes mbega na mulenge na gahuna we nyerageze kuba muri overdue kwa Snokey oh yeah sinigeze nja muri overdue uretse ko twakoranye indirimbo imwe na Snokey yaragufashije yaramfashije arimo bantu nyimba ganga hari ganga ino saha muno mwanya ari mu bantu bagize mu ruhara cyane runini cyane gose kuko narakoze cypher ari we yayiteguye muri 2019 wa mwaka nyene natangura gusohora so big up to Snokey you are a real G man so I appreciate what you've been doing for young G's like me so thank you sana big up kabisa kandi urabona ko ari umuhungu afise indero vraiment tarushaka amariza amasomo afuna kunigisiye kiryoshe vraiment industry no kwa intellectuel kweli sana oya université birakuyara yemwa oya mtwara hezagiwe yene so nuko nyene afu birateza sana kandi nizere yuko no muhire bazovuga ati ku muhungu watumushigikire muri yangabirano yiwe kuko ubu arabavye kiniko abavye ko ratahura avuga ati umuhungu wanje canke umwana wanje afise ingabirano ifuko tumushigikira tukamushiramo amafaranga kandi nizere ko muhire babitahura nkuko nyene barabitahura cyane gose kabazana za mulenge cyane gose afite mu demo man uri demo mto wake agize kigamana uri demo mto wake agize kigamana ya demo wako wapi demo wangu sio demo wako lakini ni crash hapana sio crash oya chawe afuganga wikora mahaya afu nasikia mlenge tuma bakudraga bro tu ahubwo wenda bana waramu crash nze je uja chawe bitu nilimona juice afu ni mcrash we nasikia igesi navuga ni mlenge gisange kuri inovuga icene cyacu nitwa gute channel ni yagwa media as I told you yes no kuri YouTube channel yiwe yitwa gute ya gangahu ko nyene ukoresha na Instagram ndayikoresha ni gangahu Facebook ndayikoresha ni gangahu kugwaruka rushasha kuri TikTok ndiko ni gangahu ni muze mukurikirana ndabaye energy ibintu biri ari indi wagi ariko aga snap nakokoresha aya snap nakoresha amurapera numwe akoresha snap jo kazuro umurongo murapera akoresha snap zo cyumunzani snap nakoresha wapi ariko menda freezer ayikoresha man 36 byoshoboka umengo byoshoboka ntavyonzi jewe byumva sindabimenya bariko ntayikore kabisa just Mbega bibaza yuko nta kandi kantu bwa gangahu yadutekanije aza kuduha umusika ka energy kadogo kangine kora wavuze nk'indirimbo twakoranye na ntuze na kushona wamubonyemo Young Kid so ndashobora kuvuga nti ururimi rw'ikinofu bavuga bati on garde le meilleur pour la fin. Sorry kubaciye imbere yanje I'm gonna undo what you did I'm not trying to offend before hani nahazwe Imana navuze Hail Mary mutima mwerana ndagukeneye come with me we idelaya gumana nanje umwanya ninjiye mu yicypher ndabahuha ngihuhu sindakubura nka Halle Berry rukoba gwanje ciro ry'umugani the sweeter the juice yeah the blacker the berry 2019 yinji kirenge atusame aho tuendelee atusame aho tuendelee acha ni wasame tu ariko yavuze on garde le meilleur pour la fin tu sais pourquoi wibazi ko kuri tufata novuga abakomeye tukabashira igihe kubera aribo batanga ibintu bishushe birimo energy nyinshi cyane gose kabisa yes bro ndagushimira cyane man merci sana kuna energy nyinshi kitu tutando nafanya refrain ya mwisho vraiment mlenge refrain yake ni mwisho sasa refrain ya mwisho tutafuta tunamaliza yasani rirenga na muha matongo mwitenga mutongoza mbaka rirenge bas akamuha matongo he wibaza hariye mwitenga urazi ukuntu hangana tangamare sana ndagaba man tunaendelea sasa yasani rirenga na muha matongo mwitenga mutongoza mbaka rirenge yasamye zirenga zibiri simposhi yo sipusi nombo za kanyamulenge yasamye zibiri ziterenga uyo sipusi seze uyu mubebe yatumye mbembe akanyabutindi kangiza indembe uyu mubebe yatumye mbembe akanyamulenge yangiza indembe kabisa yes bro ndagushimire cyane merci sana kubona mwanyumviriye
niteka cyane ridasanzwe kubona nakoranijwe n'abantu nk'amwe kabisa. So asante sana kuri CK kuri kamera nawe kubona wangishije interview so kabisa. asante. Yes, ariko wamuteye tubiri nujya si pussy si fresh ndabaha lyric ama ndabasigurira fresh mugume ku ma social media ndabasigurira fresh my bro thanks sana bad merci sana vraiment ndagiye cyane gukorana nawe navyifuje cyane yego merci sana kandi nawe courage cyane bane dutundi nka tujya nyine ariko twifuza yuko ikindi gikorwa kija kuri YouTube channel yawe. Of course man of course twibutsa no vuga platform zawe Gangahu YouTube channel yanje ni Gangahu murasanga ko ibikorwa bike nasohoye ijya mbere hama Instagram ni Gangahu nyene hama Facebook ni Gangahu nyene nizo zikenewe cyane gose ndibaza hose ni Gangahu cyangwa mu kirundi gitomoye ni gungahu mu kirundi mu kirundi gitomoye on garde le meilleur pour la fin bro. On garde le meilleur pour la fin. Tuzosubira no gutaha ariko na Benikuri miko byande camera nisike professional nakumwe n'umuji wanje. On garde le meilleur pour la fin. Ni wagira subscribe. Let me get this energy. Yeah. The subscribing. Kabisa.